karabaye mutabare Premier League yababaga datawe niko Premier League urasebye koko mbega amakipe we Chelsea 8 nuwasose iyitwa Newcastle yo 8 yose nuwaso yo Manchester City 5 cyo si ibyaso njye ni ibyaso ndababonye ntimumbonye aya makipe mu Premier League nimuzagera kumbwira ngo Premier League ngarakaze nta mikarire amakipe yombi amaze gukubitwa bitego 20 bingayo 16 kugera 5 21 asoni amakipe yo mu Bwongereza ibitego 21 muri Champions League gusa congratulations kwa kuzi ikipe ya FC Ba ibindi ndimuzi mudaba nabizi ngo arabona ngo waje ndamaze Yesu nduwanyu nika makipe se na yaso nambaganira ndabiziko mu muziko baganira amakipe Barcelona hano Raphinha Raphinha Magic FM Nyaga na FC Barcelona Raphinha Nyaga igitego cya kabiri muri Champions League kuri Raphinha Ntibasazwe igitego cya 18 mu marushanwa yose muri uyu mwaka w'imikino Raphinha fimbu Newcastle Lamine Yamal gufatiye defense arakaraga fati umukinnyi wa Newcastle muca umugongo musigasa kumagara rekura pasi kwa Raphinha yikira na Fermin Lopez ara muri sirifasi ya Newcastle Lopez acunga uburyo indangare za Newcastle zihagaze pasi ngufi cyane ayiterekera umunyabrazil wisize insenda Raphinha Ntibasazwe Barca nyega Magic FM Leka turebe Newcastle barazamuka Lewis pase kwa Harvey Barnes atanze ikintu ikigaruka Anthony Elanga Magic FM Nyago Newcastle
Antonio Longo igitego cye cya kabiri muri uyu mwaka w'imikino. Igitego cye cya mbere muri Champions League muri uyu mwaka w'imikino. Antonio Longo nyego na Newcastle kimwe Barcelona kimwe. Nakubwiye ya defense kandi ngo yari yarariri. Hari umuntu wavuze ngo nilikuambia tangu zamani kwamba wote ni wongo. Warabashuka ariko Barcelona imaze match. Raphinha nimero 10 nemwe mu mugongo wa metero 38 atatu Barcelona Nyego FC Barcelona nyego buryo uzirerere uzamenya imikurire y'umwana. Rekura kufre wo bita Raphinha Diasberori, rekura kufre irenze urukuta rw'abasore b'ikipe ya Newcastle. Gerard Martin mu kirere, Gerard Martin yigira indege, Gerard Martin atega kite, Gerard Martin atega igisiga araguruka ajya mu kirere akoza umutwe, umupira uterekera Marc Bernal, what a comeback from injury. Mbega ukugaruka uva mu mvune. Ibitego 5 muri uyu mwaka w'imikino kuri Marc Bernal. Ibitego 2 muri La Liga, 2 muri Copa del Rey, 1 muri Champions League. Tayari Marc Bernal nyego FC Barcelona 2 Newcastle 1. Aravunitse cyangwa aravunitse. Attention, reka turabebera za muta Barcelona.
Elanga Magic FM. Nyega Anthony Elanga yongera kunyeganyeza abafana b'ikipe ya Newcastle bajana kuri Spotify Camp Nou. Anthony Elanga yongera gushimisha abasigaye hariya i Newcastle kuri stade St James's Park. Nyega Newcastle ntago yemera kugayika. Bamwita Anthony Elanga. Ibitego bitatu muri uyu mwaka w'imikino, bitatu muri bya bibiri bitsinze FC Barcelona. Mbega Ronaldo Araujo ngo baramukoropa bamugira nk'amazi arimo nyuzwa mukoropesho. Mbega Ronaldo Araujo ngo baramukoropa vibaya sana bamutera na cobo. Uyu mwana aramuhinduye, uyu mwana aramukaraza mujyana iburyo mujyana ibumoso. Uyu mwana amuhaye ikigo bamwita Vibanz, amukubise ikosora ryo mu gihugu cy'Ubwongereza, ahindura umupira imbere z'amasanga kansera yaraye. Anthony Elanga munyuraho nk'umurabyo itasunikiramo. Newcastle 2 Barcelona 2. Turabera Lamine Yamal. Penalty ya Barca ku munota 40 na gatanu w'umukino. Attention Lamine Yamal arabanza ari pompa Lamine Yamal. Lamine Yamal. Magic FM. Nyego. Na Lamine Zraoui bana Yamal. Nubwo bari bayikuruye, nubwo Ramsdale yarayikuruye, amahirwe nuko yari yamuryamishije cyane uyu mwana w'umwespanyol ukiri muto ufite amaboko muri Maroc. Nyego Lamine Yamal. Nyego n'abafana ba FC Barcelona. Nyego n'igitego cya gatanu cya Lamine Yamal muri Champions League. Barcelona 3 Newcastle 2. Gabanya Argentine hano
Barcelona. Barcelona. Magic FM. Firmini Lopez wowe. Magic FM. Nyego nyego. Nyeganyegana n'abafana ba Barca. Nyego nyego. Fermin Lopez. Nyego nyego. Nyego nyego n'igitego cya 12 muri iyi sezo na Fermin Lopez. Nyego nyego n'igitego cya 6 cya Fermin Lopez muri Champions League iyi sezo. Nyego nyego. Na Ramazia. Fermin Lopez Mare. Fermin Lopez Mare. Newcastle bayiyobeje sinzi uwayihaye amakuru atariyo ko nayigomba gukina hayirayini. Newcastle ikina imbere gato. Barcelona yakubise pasi 2-3. Sandro sonaragize imvune. Yafunitse reka turakona Barca ku munota wa 55 umukino kona barayicongamo. Magic FM. Nyego nyego. Nyegane na Robert Lewandowski. Igitego cya 15 muri sezo kuri rutayizamu w'umunyapolonye. Imyaka 37 nta kimutwaye kugira ngo asimbuke mu kirere kuri ruriya rwego. Imyaka 37 nta kimutwaye Robert Lewandowski. Igitego cya 3 muri Champions League sezo muri match 10. Nyego nyego. Nyegane na FC Barcelona 5 Newcastle 2. Magic FM.
ibintu birakomeye ndakubwiye. iyo mbonye ntiyayipana batuye umujama ararenze. Aba bajama bararenze bro. Barisa gufatiranije ndakubita urabyumva. Kwiza kantuze. Reka turabe wanazamuka Barcelona Rwanda. Penano Lewandowski. Magic FM. Nyego muzabivuga uko mubishaka kose ngarakuze ariko ntibizakuraho ko mukuritaha akiri umwe mu beza isi ifite. Lewandowski igitego cya 16 muri iyi sezo in style, igitego cya 4 muri Champions League iyi sezo in style. Ibitego azabitsinda, azashyigikira perezida. Raporte na muhembe umwaka umwe umeze neza cyane. Nyego nyeganyegane n'abafana ba FC Barcelona 6-2 bya Newcastle. Magic FM. Steven Portman injira mu kibuga hariya. Ibintu Newcastle yajemo hawezi izabishobora biragoye. Atra Newcastle passe bakora amakoso aragukosora Raphinha Raphinha Barisa birindwi mamma mia. Magic FM. Nyego nyegana na Raphinha diasberori. Aho bigeze Newcastle iri kubihera imipira. Aho bigeze Newcastle bari kwitangira amasista ajya mu izamu ryabo. Nyego na Raphinha diasberori. Igitego cya gatatu muri Champions League kuri Raphinha iyi sezo. Match ebyiri zeruka ibitego 5 na assist ebyiri. Raphinha diasberori. Aba basore b'ikipe ya Newcastle
aba basore b'ikipe ya Newcastle, aba basore b'ikipe ya Newcastle kubera igitutu imipira bari kuyihera abasore ba Barca. Nyego Barca 7-2 bya Newcastle. Magic FM.